teguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Igiciro c'igitoro caduze amafaranga ari hagati y'145 na 15 kw'ipetroli. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko babura imiti canke ibonetse bakayigura izimvye iyo bituye utuzu tudandaza imiti. Nayo urongoye urwego rw'abahinga b'imiti pharmacien mu gifaransa Serge Harindogo abona ko hari ibidatunganijwe neza muri ico gisata. Twabibateguriye muri ano makuru. Uno musi niho hugurugwa icese inama yo ku rwego rwo hejuru igira kane ihuza abakenyezi b'imboneza kuri uyu wa mbere. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ahamagarira abakenyezi b'imboneza gufata iya mbere mu guhangana n'ikibazo c'igwirirana ry'abantu. Kaze mwidonido ry'aya n'ayandi ni mu Kanyisasi. Ndasubiye kubaramutsa inkuru imwe ukwayo. Duhere ano makuru mu gisata c'amagara y'abantu. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura babona ko ibiciro biri hejuru hamwe n'ikena ry'imiti imwe mu mazu y'ubudandarizo bwayo ari zimwe mu ntambanyi bagira kubijanye no kuronka imiti. Bamwe mu baganiriye na radio television Isanganiro kuri uwa mbere basaba ko imiti yoboneka kugira ngo abagwayi boroherwe. Tubakurikire. Umuntu akeneye umuti kwambere bwo bivane n'urugero rw'umuti umuntu abakeneye kuko uri mu bice bibiri. Hariho imiti kenshi dukunze gukoresha nka ruguru, n'indi kenshi nabonye bakunze gukoresha ni Bujumbura iyo bayita ngo na speciality. Rero iyo bishitse ukaje konda nk'umuti nk'ijyama generique yoshe kuronka ubona ko usanzwe unazimbutse ugereranije n'iyindi. Mugabo ari nk'iyi bakunze kwandika nkino mu gisagara bita speciality, bigiye kurondera muri pharmacy hari igihe utawuronka. Rero pharmacy usanga uwo muti ataba bafise, ico ni cambere. Bica kabiri naho hari igihe usanga uwo muti uzimvye ugereranije n'uburyo umuntu aba afise canke na mikoro yiwe. Beno vuga ko mu gihugu waye canke ukagwaza barakwandikira umuti bakakubwira ati uyu muti genda kuzana, kandi ntibakubwira ngo ugugwa yawusize kuri pharmacy, bakubwira ati ugugwa 220 canke ugugwa 30. Ubwo rero naho ufise bitatu wowe urira ati je icompa nkawuronka. Usanze uvugwa 15 ufise ibihumbi uza kurondera ibindi bihumbi ndwi. Usanze uvugwa 5 ufise bitatu uja kurondera ivyo bibiri kugira ngo uramire iki umurwayi. Je bicombo na rero hari haba bishoboye bakavuga ati naho ugugwa 300 turawugura. Hari n'ubusanga bamwandikira uwo muti wa 15 mugabo afise bitatu. Urumva ubwo buremere bucamo umufata bivaye n'umuntu amikoro umuntu imiti womenga irazimbutse. Yamara ku mafarmasi imiti ntizimbutse kuko farumasi kandi amafarumasi kunacuruza samwe. Hari farumasi usanga umenga ivuga ati bivaye n'abakorera nk'umuntu akora muri farumasi sero n'abapanze usanga ari umuti agenda uzimbisha bivanye n'ikibanza agenda kiriha. Abandi ugasanga umuntu bivaye n'uburyo afise ugasanga ari imiti azana n'iyindi atazana. Bashaka kwandika nk'umuti par exemple nka ku bitaro kanaka ukagenda kuri farumasi kanaka bivanye n'umuntu umutaba afise kurangura imiti ugasanga umuti ukawubura kandi farumasi yaruguru. Benshi bibanza bakoreramo si byagwaho kandi benshi nabone imiti barayirangura amashira atandukanye. Nivuga banze kushikana mu kibanza kandi abakeneye iki inyungu wemba nk'umukozi kandi bakabahemba mu nyungu bagiye barakura muri farumasi nyene. Imiti rero usanga kenshi na kenshi niroshe kuronka aho gusanga kenshi na kenshi imiti usanga izinde cyane gose. Iyo miti dufate nk'ama speciality bashobora korohereza bakayishikana henshi hashoboka kuko kenshi usanga iboneka ino mu gisagara gose. Ruguru no kuri nta ushaka kuronka. Urumva rero mbere je ico mbona habakwiye kuba bato n'abakuru nkuko biri ku isi no mwisi biriho. Hariho bato hakaba bakuru. Mu gihe wewe ushobora kugura uwa 3 uronke na wawe ndashobora kugura uwa 5 uronke. Ako twasaba kuhumurizwa no koroherezwa nk'abantu bato. Mu gihe rero hageze ni kugura iyo miti tukagenda tukoroherezwa. Nimburo ibazi wagiye mu bitaro bakwandikiye umuti w'ibihumbi 30. Uragiye kuri farumasi usanze ufise 15 usubiye mu bitaro uroroherwa. Ugumuhagaritse umutima naho umuntu akomeza kuremba uvuga ati yaza gunyonza kuba mfise ya mahera umuntu aba yakize.
nayo mu rwego rw'abahinga b'imiti bita abafarumasiyen rubona ko hari ibidatunganijwe neza muri ico gisata nko gusanga abakorera mu mazu atanga imiti atabumenyi babifitiye eka n'amazu amwe ayidandaza hariho ayadakwije ibisabwa. Umukuru w'urwo rwego rw'abahinga b'imiti Serge Harindogo agahanura ko amategeko yo kubahirizwa kugira ibijanye no kudandaza imiti bikogwe neza. Wacu nuko usigaye usanga muri ico gisata rero hasigaye harajemwo abantu atabuhinga na butoya bafise bw'ivyo vy'imiti, ugaca usanga ama farumasi asigaye yakogwamwo n'abantu batavyigiye. Aho rero iciba ingorane kubera uko twama twabivuze burya umuti nivyo uravura indwara mugabo iyo ufashwe nabi naho canke utanzwe uko utariko urashobora gutera izindi ndwara canke imbere n'ukwica sinovuga ko bitunganijwe neza cane kubera nko turavye nko mu bindi bihugu byose imiti n'ikintu nikidandazwa si kidandazwa mbere sinovuga ko ari kidandazwa nk'ibindi. Umuti ni ikintu gitegerezwa kuca mu maboko y'abantu bafitiye ubumenyi kugira ngo ntibiheze bigira ingaruka mbi ku bantu bagwaye. Naho urabira hanze ukaraba amazu amwe urabona yuko iyo miti ushobora gusanga iri ahantu hashushe cyane hadakwije byankenegwa ibyangombwa kugira ngo umuti ugume witswe nk'uko bawukoze babisabye. Nk'ubu nk'akarorero bakubwira ati umuti utegerezwa kubikwa ku madogere yashika nka 25 gusa atarenze, ugaca usanga nk'umuti uri nko mu kantu kameze nk'irya container aho usanga ubushuhe bushobora gushikana nko ku madogere 40. Urumva ko uwo muti udaheza ngo umare cagihe bawukoze bavuga yuko uzomara, usanga umuti wataye igihe imbere y'igihe. Uwufashije rero ashobora gutera ingorane amagara y'abantu. Ikintu gikwiye cyambere cihutirwa nuko amategeko yo kubahirizwa. Uko itegeko ryanditse akaba ariko baryubahiriza kuko riba ryaratowe abajejwe kugenzura ubwo rwego ako kazi. Ico gisata cerekeye imiti akaba aribo babikora bonyene. Ano makuru arabandanya. Abanyagihugu bafise amatongo ahegereye ikambi y'abasoda yo ku Mudubugu muri commune Gihanga intara ya Bubanza bakwiye gutahura ko leta yahatanze ngo habe aho abasirikare bazoza baragirira imyimenyerezo. Byavuzwe n'umushikiranganje yo kwivuna abasi mu kiganiro n'abashikiranganje co ku munsi wa gatanu. Alain Tribert Mutabazi avuga ko abatararonka imizibukiro borindira gutunganirizwa, akabasaba kureka guhangana n'abasirikare baja kurima kuko bashobora kuhasanga hariho ibigwanisho. Bijanye n'amatati ari hagati bovuga y'abene igihugu bamwe bo muri Gihanga eka mbere n'ahandi hegereye kambi yo ku Mudubugu na cane bitongo abasirikare bimenyerezamo mu bijanye no gukoresha inkoho zitandukanye. Nuvuga ko muri rusanga atamatata hari ahubwo ari ugudatahura kwa bene igihugu kuko nitongo leta yahaye igisirikare kugira ngo bahakorere ibijanye n'imyemenyerezo y'ibigwanisho bitandukanye. Iyo leta rero imaze gutanga itongo muri ya ntumbero yuko itongo ryamaze kuvuga yuko ari inyungu rusangi, leta yaheze gatanga umuzibukiro. Hariho rero abarose umuzibukiro n'abandi tuvuga yuko umuzibukiro utaraboneka. Mu minsi heze rero hariho abaserukira twakiriye mu bushikiranganje turayaga turabereka aho tuvuga icyo kibazo kigeze, barutahuye. Nibaza yuko rero batosubira kuza bagenda kugwana n'abasirikare hariya muri irya tongo, ko ahubwo borindira inyishu izova aho itegerezwa kuva kugira ngo baheze batunganirizwe. Abandi nabo biyitirira ayo matongo kuko cyo kibazo usanga gikunda kubaho kuko muri ayo matongo harimo amwe yari ya leta n'ayandi yari abene igihugu.
rero harimo kuvangura rero kugira ngo umuntu amenye by'ukuri abukuri bagifise bari bafise amatongo ngabo batarose umuzibukiro ni bande, ababesha nabo ni bande, maze umuzibukiro uheze utangwe. Sinovuga rero tubahaye ikiringo cyo gushika kuwa kangahe umuzibukiro ngwe wabonetse, mugabo tubaremesha tunga twasaba yuko batosubira kuja baja guhangana n'abasirikare ngo bagiye kurima, kandi ari ahantu hakorerwa ibintu bya gisirikare mico igihugu, bashobora gusanga hariyo n'ibigwanisho ugasanga yabagiriye nabi. Tubahimiza abene igihugu rero batahure neza yuko hajya ari aho leta yafashe ko ari aho kugirira ibijanye n'inyungu rusange ku gisirikare. Abakenyezi b'imboneza bahamagarirwa gufata ikibanza ca mbere mu guhangana n'ikibazo c'umurindi w'igwirirana ry'abantu. Akamo batewe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu nama igira kane yo ku rwego rwo hejuru ihuza abakenyezi b'imboneza iri kwibera mu gisagara ca Bujumbura kuva kuri uno wa mbere gushika ku munsi wa gatatu w'inondwi. Angeline Ndayishimiye yamenyesheje ko ikibazo c'igwirirana ry'abantu kiri mu bituma injyane mu miryango zongerekana. N'inkuru ya Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Hatanguzwa iryo huriro rigira kane ry'abakenyezi b'imboneza kuri uno wa mbere mu ijambo ryiwe umutamukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye amenyesha ko igwirirana ry'abantu no kudatandukanya imvyaro bifise ingaruka mbi ku iterambere ry'igihugu hamwe no mu miryango. Dusubiye guhura ku nshuro igira kane dukoranijwe n'icivugo kivuga kiti uruhara rwo gutunganya imvyaro mu miryango nk'inzira ibereye yo gufungura neza no gushigikira iterambere rirama. Muti none ico civugo twagitoye kubera iki? Turavye intambamyi zihanze isi, ibibazo ibiza n'isibe, ikibazo c'igwirirana ry'abantu ntikikiri agaseseshwa rumuri. Biragaragara ko rifise ingaruka mbi ku gihugu muri rusangi na cane cane ku miryango. Iyo imvyaro zegeranye bituma amagara y'umukenyezi ahungabana, abana b'intahekana bagakura batitaweho neza, umuvyeyi ntashobore kwitaho ibikorwa by'iterambere mu rugo no mu gihugu. Ivyo bigashimangirwa n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yuguruye iryo huriro kw'izina rya leta y'u Burundi. Iyo umuryango ari munini uburyo bwo kubaho ntibukurikire birahungabanya amagara y'abawugize, nta mwumvikano ubu ukiba mu muryango kuko abasangiye ubusa bitana ibisambo nk'uko basogokuru bayamaze. Noneho muramaze no kuvyibonera manja nyinshi ziri mu butungane zijanye n'amatongo. Ico ni kimenyetso kitabesha yuko amatongo agataka ku Burundi kariko karaga turavye ibigero vy'ibyitigiri tugezeko. Umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca akaba yasavye abakenyezi b'imboneza bitavye iryo huriro rigira kane ririko rirabera mu gisagara ca Bujumbura kuva kuri no wa mbere gushika ku munsi wa gatatu w'inondwi kwerekana akarorero keza mu kibano no mu bo barongoye mu gushira mu ngiro politike yo gutandukanya imvyaro. Jean-Marie Vianney Ngendakumana tugushimire kuri iyo nkuru yawe. Dusozere ano makuru mu gisata c'amasoko ntanganguvu. Igiciro c'igitoro caduze, iritiro ya essence mu gisagara ca Bujumbura izogugwa 4,550, mazutu 4,395, nayo petrole 4,150 byashizwe ahabona n'umushikiranganje ajejwe amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye kuri uyu wa mbere. Mu gisagara ca Bujumbura essence yahora ku 4,450, amazutu nayo yahora ku 4,250, petrole ku 4,135. Ibiciro byari byashinzwe mu kwezi kw'icenda guheze. Ubushikiranganje bw'amazi meza amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka
buguma bukurikirana hagufi ihindagurika ry'ibiciro by'igitoro mu karere no ku isoko mpuzamakungu. Muri ino minsi ibiciro biko biduga cyane ku isoko mpuzamakungu, bigaca bituma ibiciro by'igitoro biguma biduga ku masitasiyo. Kubera yuko igitoro atari cyo twimbura ngaha mu gihugu iwacu, kandi kubera ko ibiciro by'ibitoro bishingwa ku isoko mpuzamakungu, Uburundi burakogwa ko n'ihindagurika ry'ivyo biciro. Leta y'u Burundi yarafashe intumbero nshasha yo gukurikirana ku munsi ihindagurika ry'ibiciro ku isoko mpuzamakungu. Ku bw'ivyo ibiciro ku masitasiyo bizogenda bihindagurika buri kwezi. Bisigura yuko ibiciro nivyaduga canke bikamanuka ku isoko mpuzamakungu, leta nayo izoca ihindura ibiciro ku masitasiyo mu kubiduza canke mu kubimanura bivanye n'uko biriko biraba ku isoko mpuzamakungu. Uko rero ibiciro bishinzwe mu gisagara ca Bujumbura nuko gukurikira: essence amafaranga 4,550 y'amarundi kw'ilitiro. Mazutu amafaranga 4,395 y'amarundi kw'ilitiro. Peteroli amafaranga 4,150 y'amarundi kw'ilitiro. Ni kuri iyo nkuru dusozereye ano makuru muri w'ikirundi twabateguriye. Dushimire mwebwe mwese mwayakurikiye, naho ubutaha ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.